Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwese aherereye, umunsi kubwira amateka ya Grand P. Ushobora kwibaza ati Grand P ni muntu ki? Grand P ni gute yahisemo kwitwa iryo zina rya Grand P? Vyavuye kuki? Canke kugira ngo amenyekane vyavuye kuki? Grand P ni umwe mu bantu bazwi cyane muri Afrika ndetse no mw'isi yose, kandi kumenyekana kwiwe yamenyekanye mu gihe gito cyane. Nubwo yari afise ingwara ikomeye, yaritinyutse arashobora kumenyekana ku buryo bukomeye. Vyagenze gute kugira ngo amenyekane rero? Ico ndagusaba no gukora subscribe canke s'abone kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi biryoshe ndetse vyigisha n'amateka y'abantu bakomeye bagiye barakora muri Afrika. Uzohamenyera vyinshi ndetse ndagusaba unabisangize n'abandi benshi bashaka kubimenya. Amazina yiwe yiswe n'abavyeyi, yiswe Musa Sandiana Kaba. Asanzwe azwi cyane ku mazina ya Grand P. Ni umuririmbyi akongera akaba n'umukomediye canke umunyagwenya canke umunyagwenya w'umunya-Guinée Conakry. Yavutse itariki 11 z'ukwezi kw'icumi 1990. Umva ko mu mwaka wa 2024 afise imyaka 33 ishira 34. Avukira ahitwa Sangiana muri Guinée Conakry. Grand P yakuze agwaye ingwara iteye ubwoba yitwa progeria. Progeria ni indwara ituma amagufa y'umuntu adakura, bigatuma umuntu aboneka nk'umwana kandi akuze, canke agashobora kuboneka nk'umutama nk'uko Grand P aboneka. Kubera ko iyo ngwara Grand P yakuze afise yatumye asuzugurwa cyane, bituma ndetse akumirwa mu buryo bukomeye kubera ukuntu yasa. We harageze igihe atangwa kuza arigumira muhira kubera yabona yuko ahantu hose yagendera, ahantu hose yatemberera canke ahantu hose batamwerekwa kubera yuko ukuntu yari ameze, bituma we nyene yita asa n'uwitakariza icizere. Grand P yabayeho mw'ubwo buzima asuzugurwa ndetse nawe akisuzugura, ariko mu bintu vyagiye guhinduka. Grand P yatanguye kuririmba mu mwaka wa 2019. Grand P yamenyekanye cyane atangura kwamamara mu birori vyatunganijwe na Kerufara Kante, uwo Grand P afata nk'icitegererezo cyangwa umwidore wiwe. Ivyo vyari ibirori vyabereye mu nzu ya Palais du Peuple de Conakry ku mugwa mukuru wa Guinée Conakry. Muri Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, ni higanwa rihuza ibihugu vyo muri Afrika, ni higanwa rikomeye, ni higanwa ryiterwa n'abakinyi bakomeye bakinira i Buraya muri Afrika. Grand P yajanye n'umugwi nserukiragihugu wa Guinée Conakry. Inyuma ya Cannes ya 2019, Grand P yavuze cyane mu menshi makuru haba muri Guinée, muri Afrika ndetse no kw'isi yose, aho abaririmbyi nka Oumou Sangaré, Afou Keita, Sidiki Diabaté, DJ Arafat yamutumiye mu biteramo, vyatumye amenyekana cyane ndetse akomeza gukundwa mu gihugu. Ico benshi bamukundira nuko nubwo yari afise iyo ngwara cyane, nubwo yari afise iyo physical appearance, atashoboye guheranwa navyo, ahubwo yabaye umuntu yatinyutse araja ahabona ndetse aragaragaza impano ye canke aragaragaza ivyo bashoboye. Muri ico gihe abakinyi b'ivyamamare basanzwe bamuka muri Guinée Conakry nka Paul Pogba akinira Ubufaransa igihe yakiniye Manchester United, na Naby Keita wo muri Guinée Conakry nawe nyene yakinira Liverpool. Ico gihe bamutumiye mu mastade haba i Anfield Park Stadium ya Liverpool canke Old Trafford ya Manchester United, aho abakinyi baba bariko barakiniramwo. Vyatumye rero Grand P yamamara cyane i Buraya no kw'isi yose, kubera ko yatumwako n'ivyamamare bikunzwe cyane haba mu mupira w'amaguru canke mu muziki. Mu 2021 Grand P yasinyanye amasezerano yo gukorana n'isosiyete yo muri Canada yitwa Eloquence Music Group tariki 20 z'ukwindwi 2022, aho abaperezida Umaru Sissoco Embalo wa Guinée Bissau na Thomas Boniai wa Benin bagendera Guinée Conakry, bahaye umubonano Grand P nka ambasaderi w'umuco canke ambassadeur de la culture muri Guinée. Itariki 24 z'ukwindwi 2022 Grand P yakoze ibiteramo i Buraya nk'iki Cologne mu Budagi n'i Paris mu Bufaransa. Itariki 9 z'ukwicenda 2022 Perezida wa Guinée Conakry Colonel Mamadi Doumbouya yahaye Grand P passeport diplomatique. Passport ituma utembera mu gihugu cyose
ushatse, ndetse namugira ambasaderi w'umuco, ambassadeur de la culture muri Guinée. Grampi yakomeje gukundwa ndetse n'izina ryiwe rikomeza kuzamuka cyane. Ntawari yibaza ko warabaye mu buzima bwo gukumirwa no kuyikumira wenyene yarashoboye gushika kuri iyo ntambwe, ariko ivyo vyose vyamuvuyemo kubera kwitinyuka agaja ahabona, cyangwa kwitinyuka agashobora gushika kubona ko yoshika kure. Ubuzima bwa Grampi ni ikigo gikomeye ku muntu ari wese, ku muntu ari mu gasuzuguro, ku muntu ari mu gufatwa nabi, ku muntu ari mu gufatwa nabi bivanye nuko yaremwe, bivanye nuko abayeho. Ariko kwitinyuka ni ikintu gikomeye, kwigira self confidence, kwigirira icyizere, nimba ari ibyo ubishoboye kubikora ukabikora. Grampi yabonetse ubwa mbere na mbere, Grampi asanzwe ari umuririmbyi ariko ni n'umukomediye. Grampi yabonetse bwa mbere mu byo gutwenza cyangwa gusetsa cyangwa gukina komedi muri Le Parlement du Rire yabereye i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Le Parlement du Rire ni nka sinema zo gutwenza zama zikunda kuba, aho harimo abakinnyi bakomeye nka Michel Gonde ndetse n'abandi, aho itariki 2023 mwihimbazo ry'imyaka 30 Michel Gonde yari amaze mu kazi ko gutwenza cyangwa gusetsa cyangwa gukina komedi, niho Michel Gonde yatunganije ivyo birori byo kwigina imyaka 30 iheze ari muri by'amakomedi nyene. Grampi asanzwe akora ibikorwa byo gufasha, nkuko nawe yafashijwe n'abandi, nkuko nawe yakunzwe bivuye ku bandi, nawe asanzwe akora ibikorwa byo gufasha. Mu 2019 Grampi yashinze fondation Grampi ijeje gufasha abantu bafise ingorane z'ubugufi nk'izo afise, ndetse n'abantu bagwaye ingwara nk'iziwe cyangwa abantu bababaye. Iyo fondation Grampi ikorera mu bihugu nka Guinée Conakry, Cameroon ndetse na Cote d'Ivoire na Mali. Umugambi wa Grampi wari uwo kuyishyira mu bihugu byose byo muri Afurika. Mu kwezi kwa kabiri mwaka 2020 Grampi yubatse irerero ry'imfuvyi ahitwa Forêt-Carrière. Mu 2023 hasohotse igitabo kivuga kuri Grampi cyiswe Grampi l'homme au destin atypique, cyanditswe na Van Terrasson. Grampi amaze kwamamara ku rugero rwo hejuru, aho ibyamamare muri football, mu muziki ndetse n'abakuru b'ibihugu bakunze kumutumako. Ariko kubwo bwamamare rero niho havuye ko Grampi mu buzima busanzwe cyangwa vie privée cyangwa private life yari asanzwe akundana na Edoxy Yao kuva mu mwaka 2020, aho abantu benshi batangariye couple kubera ko ubonye uko Grampi angana nuko Edoxy Yao yangana, ntaho byari bihuriye ko Edoxy Yao yari nk'ibice nka bitatu bya Grampi, aho byateye benshi kuvuga ko Edoxy Yao yakwikiye ubwamamare bwa Grampi, kuko nicyo gihe Grampi yaratanguye kwamamara, nicyo gihe Grampi yaratanguye kuza arashika kure. Grampi niza rimenyekanye imyaka mike, kuko kuva za 2018 ntiyarazwi, ariko kuva 2019 gushika muri mwaka 2024 Grampi ni mu bantu bazwi kandi bavuga ari kijana muri Afrika, cyangwa bashobora gutera ibyumviro cyangwa bavuga bikumvirwa. Ushobora kwibaza ati mbega kubera iki yiswe Grampi? Izina Grampi ryo ryavuye hehe? Grampi yatanguye kuryitwa akiri muto, aho benshi bamwita Grand-père kubera aboneka nk'ubushaje kandi akiri muto, kubera ingwara yaragwaye ibuza amagufa gukura, igatuma umuntu adakura. Mwakoze kubona mwatwumvirije. Ese aya mateka ya Grampi akwigishije iki? Washoboye muri commentaire ukatubwira icyo ashoboye kwigisha, kuko harimo ivyigwa bikomeye cyane kwitinyuka uko waba umeze kose. Umuntu agatinyuka, kuko ushobora gutinyuka ugasanga urashoboye ibintu n'abandi byabananiye. Mwakoze kubona mwatwumvirije rero, ndagusabe rero ukore subscribe cyangwa se abone, kugira ngo muzokurikirana abantu benshi amateka tuzotora gushikiriza, bagiye bandika amateka akomeye muri Afrika ndetse
no mw'isi yose muri rusangi. Ndetse ikindi ndagusaba nuko unabisangiza abandi babibone, kuko niyo bashaka kubona Grand P bagashaka kumenya ese Grand P ni muntu ki, Grand P ni yiswe iryo zina. Murakoze.